mumenyesha iby'ibibiye nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami Imana dusaba kwicisha bugufi hanyuma nayo igacituteka ikaduha icubahiro igacidushira hejuru
ijuru. Ijambo ry'Imana iminsi yose ritwereka ko dukura isoko y'isi, ariko dukwiye guhanga amaso yacu mu ijuru iyo Kristo ari. Reka rero ndakwinginge nk'uwo guca bugufi, tukiri muri iyi si twigisha ko duca bugufi, duce bugufi. Hanyuma nitwaca bugufi, Imana itwemerera, kandi Imana niyihindukiza, Imana niyisubirako, yariko ivuga iti nimwicisha bugufi nanje nzobashira hejuru. Uwo ni umugambi w'Imana. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya hajya mu gice cya mbere umurongo w'16 n'uw'17, nimwiyuhagire mwitunganye mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, bive mu nyonga zanje, mureke gukora ibibi, mwige gukora neza. Mushimikire imanza zibereye, mutababazwa, mucire urubanza imfubyi, muburanire abapfakazi. Mwitunganya mugakura ibibi mu mitima yanyu, mugahinduka, mugahindura, mukareka kwishushanya n'isi no gucudika n'isi, Imana tuzoyegera. Bamaze kutubwira igitumye dukoranye hano uyu munsi, hari aho turiko turibuka, turiko turibuka bahoze bariho, bahoze abantu nkacu, hama abantu babidushimire tukiriho. Nivyo bizotuma ubumwe bwacu n'Imana, Imana ibinezererwa kandi n'abantu bakabinezererwa. Nivyo dukwiye gukora uyu munsi, kandi nivyo Imana itorora. Yarayobya ko Imana, kandi Imana ibaheze. Dusenge Imana ko bizoba kunyere biriko biraba. Wari uzi ko iyi tariki kw'igerekerezo kw'isaha tuzoba turi mu ngoro yawe, maze tugasangirira hamwe aya majambo meza adukaburira, aduhamagarira kukwiyegereza. Uri Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi. Turiho kubw'imbabazi zawe, turiho kubw'ibikorwa byawe, kuko abantu benshi twataye Imana, twarigiriye mu byacu, twicuditse n'isi, ariko kwegera Imana ntabwo. Ariko aka kanya duhamagariwe kongera kwigishwa ko ari byiza kwegera Imana, kandi Imana iteze ibiganza, iragomba kutugumbira, iragomba kutwakira ngo tube abantu b'Imana, bari mu bungane bw'Imana, bagenda bakora ibikorwa byiza buhagijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, bigatuma bibaha kurushiriza kwegera Imana kubi. Muri kano kanya urakoze Imana, turagushimiye kandi vugana n'umwe wese, vugana n'umwe wese muri twebwe twese turi hano. Ntawe ugomba ko azopfa rubi, ntawe ugomba ko yoba kure, ariko uragomba ko twese twegera Imana. Hindura imitima yacu Imana, maze tukwegere Imana yacu, ube Imana yacu, natwe tw'abantu bawe. Urakoze Mana, turagushimiye kandi urakoze kubikoze. Icyubahiro gishyize kuri cyawe, natwe tuzajya dushima. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Amen. Murakoze.
zawe nziza. Kuba kwacu hano si giturumbuka n'umugambi wawe. None ndakwinginze ukwemeye gutangurana natwe Mana nzima bino bikorwa n'ibi birori n'uyu munsi mukuru, turagomba uhezagire umuntu wese yinjiye hano hantu aze kora ikiganza cyawe cyiza. Turanse uruvange ucanamo, turagomba haze kuba uhuza kuca inama n'ingingo. Kandi abandi bari mu marira bifuza kwifatanya natwe, abuze kubarinda kugwa no kuvunika, ubashikana amahoro. Urakoze kubyumvise, reka porogaramu ibe kwawe, ijambo rya mbere n'irya nyuma uze kwihesha icyubahiro muri byose, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Turakorana, turagereza gutora basamuragwa. Imiryango imaze gukorana baduhaye icegeranyo, baratubwira neza ubwe kwasamuragwa mu muryango kwa Tadeyo. Turafise inzandiko nagusinyiye yuko byemejwe yuko kwa Tadeyo Samuragwa Japhet. Ukomera amashimana. Imiryango rero gukorana yo kwa Caraziwe bariga neza urasamuragwa kwa Caraziwe. Twasanze neza yuko Madamu Caraziwe ashobora kwasamuragwa, ariko twashoboye kubyemera neza, tubona hagahaze. Turihweza neza nabone batugira icegeranyo urupapuro rwabo, baradusinyira yuko Samuragwa ari umuherezi w'umuhungu wa Caraziwe. Izina ry'agato cyo kwa nabo Etienne naco twakibangiriyeko iminota mikeya bacabaza twongere dukorane tubandanye kwiga ikibazo cabo, kuko badasinye tushaka aboneka barinda kugira urupapuro bakarusinya ko tukavyemeza. Urumva rero kwa Tadeyo twabuze Samuragwa no kwa Caraziwe twamaze kuronka Samuragwa kwereza iwe w'umuhungu nibazoba Samuragwa. Rero tubavuga ibintu ngo tunyarutse amajambo ku bantu barihuta ariko baragenda, wagize ikibazo nta n'umwe twiba ikibazo, kuko igihe cyo kuganduka haraba ibibazo. Uwari we wese turamuha ikibazo, mugabo jewe ko menyereye bwene ibi ndamureze iminota ibiri, shaka ikibazo bisa kumena umutwe imiryango n'ibindi. Ugize ikibazo turamuha iminota ibiri. Nyakubahwa Japhet Rojanti ashike hano tumwereke kugira azotwara umuryango wawe, barurongore neza imbere ya mwebwe mwese mukoranye mu kumwakira dukoma amashi menshi. Turongera gusaba gutandukanya wa Caraziwe ashike hano. Ikibazo canje cyane gisabo ndagitumbe umuryango wa Caraziwe Jeremy. Uwo muhisi yari yarangabiye aba umukenyezi mwiza, ari na muri tukiri kumwe. Turabona tubaza ati mbega ko mutama tugiriye neza, ninde tuzotura ikibazo mu gihe hoba ikibazo, mu gihe dufise ikibazo kanaka twagomba bashikirize uwo tuba hafi. Murakoze cyane. Yanje nitwa Dina, umwana wa Ryandura Daniel Ramutse, yavukana na Caraziwe na n'ay'abagabo Tadeyo. Muri ico gihe jewe navukiye ngaha ku musozi wa Musema, bose baranzi, ariko hagiye haraba ingorane mu bisigwa vy'umuhisi ariwe papa wanje Ryandura Daniel, kandi bimaze igihe kitari gito. Jewe rero uruhande rwanje sinje kuburana, mugabo ndashaka kuko ngize amahirwe
aba nibo bari kubikurikirana gushika aya masaha siho bari batoye basamurabo ntibakira ikibazo canje kuko baranze ku mutumba wa Musema nta n'umwe atanze hanyuma bagifate mu minwe bakishikirize kimeze neza bazaba bakoze cyane hanyuma abashinga ntahe bo ku musozi wa Musema nibaza nabo nyene baranze kandi papa wanje yari asize atunganije byose neza hari inyandiko zanditse no gushika aya masaha ziriho si ibintu byo kuvuga ngo ni ukwihenda canke warimo ngo ndumuzanana jewe mariage ya mama wanje yabaye ku mugaragaro izuba riva mu ntara ya Kayanza umusozi wa Musema bose barorera Yesu barashima rero nibaza yuko ndi mvuka mutumba wa Musema nivukira ntaruzanano niho navukiye aho navukiye rero hari ibibazo ivyo bibazo rero banyakubahwa mwe kubitunganya imana ibanezekere cane murakoze ndavye ifoto y'umutama nari namutumbereye ndamusaba umugeni yitwa Ndikumana Roza yohaguruka Yesu nashimwe cyane kuko ivyo rero numvise inyishu bahaye mukuru wanje mukwe agira ndakangahe ndakurikira uyu ni mukuru wanje rero inyishu bamuhaye nayumvise batweretse abo dushobora kuzotura ikibazo igihe twokibazo kuko ubumwe burabandanya naho mutama yarenganye yarasize abasigwa rero kugira ngo nanje nshime ko batweretse ko dushobora kuzobandanya ubumwe tugakurikirana imiryango ikabandanya kugenderanira no habaye ikibazo bikagenda neza kwari kubashimira cyane ku kintu mutunganije nk'umuryango nk'abashingana n'inshuti n'abagenzi kugira ngo umuntu wese amenye ingene yoza arerekeza ikibazo ciwe kanaka ahantu kigatorerwa umuti Imana ibongera umugisha mbona ngaha muri iki kibanza kandi ku batanzi nitwa Imubandi Jared hamwe n'ivyo oya nk'uko twaramutse tuganduka kuri aba bahisi Janubinige Tadeyo nana y'abagabo Etienne na Charles Yeremiya n'ababakomoka ku kuvuga abana babo muri make rero jewe mvugiye muri rusange mu muryango w'abatutsi ngira ngo nini ihenda murakosoye umuryango w'abatutsi muri rusange ngira ngo ninoba ndi umukwe mukuru abakwe mu muryango w'abatutsi ninoba nihenze murakosohora kuko hari igihe aba basaza batugora nkaba rero mfatanije na bagenzi banje abakwe ijambo bavuze nanjye ndarishigikiye turashimye ibimaze gukorera nyuma by'umwihariko umuryango w'umuhisi Nshamubinige Tadeyo ndamuvuze mu izina ariwe databukwe kuko ni nawe mukuru waba bose turamutse turwaye tuganduka nkaba rero nshimye cyane kubona umuryango wemeje yuko uriya muramu wanje Jafet umuryango wa Nshamubinige Tadeyo aba umuserukizi w'umuryango wa Tadeyo yongera byaguke n'inkoni yo mu murayi
nkunda gukoresha ikirundi so na nyoko nababereye umukwe kandi bamfashe neza cyane reka kuri uyu munota ndashima ngatenguruka byimazeyo ukuntu databukwe n'amabukwe bamfashe neza cyane none rero ntarangiriye uko databukwe n'amabu bamfashe aba ariko nawe nka muramu wanje na mushikawe muzobandanya kumufata kugeza Yesu agarutse nawe nyene yofata ijambo kandi twari mwemereye avugire abuzukuru bose bo muri iyi miryango uwo nawe akaba ari uwitwa mwengo nawe ni batutsi umwuzukuru wa Nayabagabo nawe azavugire abuzukuru bose bo muri iyi miryango abyarwa na Nayabagabo Etienne abapfi batuza Jean Baptiste hama nkuko ambwiye ngo ndabivuge uko kwivugiza ari bisanzwe hama icyo novuga nateguye ko nabyo bateguje ko nawe wateguje nabyo bavuga yenda kugira ngo kugira hose mo ibintu nani kumva ndibaza ndabaza ngategura nkaplanisha sinzi ibibazo byabo twavuganye donc none provision sinzi kuri programme kabinane sibanda kuramba ko cyo kuyungamba n'abantu ndabashimiye rero sino kugira ngo tutavuganyishe umukristo wa Imana bishikana we kimeza ngo burya namubye attention amara kugira Imana warumugisha reka iyo Mana yacu yadukoranije hano reka tuyikomera amashi turashimiye Imana ingene yakoresheje mu muryango ku muryango wa Nayabagabo Etienne na Cyaranziwe Jeremy hamwe na Chamubiniye Tade Manishimwe cyane bo twumvise hari basamuragwa bo nanje nkaba ni izina ryanje yitwa Bigimana Bosco ni umukwe wo kwa Nayabagabo Etienne kandi mabukwe yaramunda cyane naho hageze nasanze databukwe yaramaze kurengana rero icyo nashatse kuvuga nashatse gushimira Imana kuba kozi b'Imana yakoresheje mu miryango ibiri hakaba habonetse basamuragwa kandi Imana ibahezagire rwose rero turiteze yuko mu muryango wa Nayabagabo Etienne ko abo basamuragwa bategereza kwicara hamwe hanyuma bakabitunganya hama natwe nk'umukwe Nayabagabo Etienne mwumvise yuko ni kadogo ayo bakuru banje hatwe kugira tuzeze turonke inzira tuzotumberako kuko abandi ba inzira yabo yamaze kumurika hasigaye kwa Nayabagabo Etienne nuko kandi Imana bashoboze umwami Yesu abaheza ariko turashimye cyane abakwe bacu n'uwo n'umukwe wacu kuko Nayabagabo Etienne amaze kumwemera urumva rero umukwe wiwe turamwemera ariko igituma twabangiriye hari amatelefone ari hanze n'ubagumapasa abaza atubaza impamvu Nayabagabo akaboneza samuragwa ariko nababwiye yuko udashobora gutora samuragwa akabona atazi rufinye bishoboka rero tuza kubagira icyo kibazo kibandanye cigwa
kugeza abonetse. Turagushimira umukwe wacu, karibu. Inkoni mwumvirije ibibazo janze yahababereye, ariko twagira ngo namwe mugire icyo mushikirije. Aba bose bitavye uru rubanza kumbure n'icifuzo cyangwa iciyumviro mufise mu bibazo byabarijwe ngaho. Nge duhere kuri Samuragwa Ndayishimiye. Kuba rero Samuragwa bigeze ikintu cyoroshe, turashobora kubifata nko kumenya ibintu bibaye, mugabo ni igikorwa gihambaye. Bamwe kwinjira mu mwabonye bimwe byatangiye kwibonekeza, eka mbere bimwe bimwe bitwerekeza ko dukwiriye kubihagurukira. Agomba ngeze na mugenzi wanje hariya Samuragwa kuri runo ruhande, nawe nyine yateye iteka ryo guserukira umuryango. Ntakiri mutoya arafise ubugenda amufata mu bwongo. Nizere yuko tuzoza turakorana kugira ngo tuze turafashanya mu gutora ibyo bibazo bitandukanye. Hari ikibazo numvise hariya, icyo twacakiriye uyu mwanya ko turiko turagandukira bano bahisi, si wo mwanya dushobora kugira icyo tukivuze ko, mugabo igikuru ni uko twacumvise kandi tukaba twacyanditse. Hanyuma na bariya bandi baratora Samuragwa, nibadukenera tuzobitaba kandi tuzobashigikira. Turazi yuko urubanza mwene urwo si urubanza rworoshe, aho binaniranye hariho n'abandi twisunga nabo bakadushyigikira kugira ngo ibibazo byose tubitorere inyishu. Ubwo ngize ibakwe ntabwo ntanira ijambo, sinogera nterekanye bamwe bamwe mu baje kudutera iteka. Tuvuga yuko ari nk'abana bacu bafashe urugendo rurerure. Nkuriya mwene wacu yadukurira, jewe sinigeze ndamubona kubera ko yaje kuvuka yaramaze kutima namba, ariko aribaruka abana baragerageza kuturondera. Hanyuma kubera ibihe by'intambara ntitwashoboye kugira icyo dukoze, ariko mu nyuma twarabihagurukiye kandi turabatora kugira ngo buhaguruke mukababona. umwe yitwa Asha, uwundi yitwa Aisha, n'uwundi yitwa Yahaya. Akaba yitavye Imana tutamuzi, tutamubonye, mugabo ko twagize amahirwe tukabona ishusho yiwe hano, nacyo ni ikintu cyiza, bakaza kuganduka ku isi wabo. Rero nta benshi bavuga, murabona ko hari abantu babona kure, kuko uravye urungano rwaje rubaturukako n'urundi ruzovuka, ikintu gikomeye rwose. Twebwe rero nk'abasamura tukaba twemereye yuko tuzokora tutiziganya, kandi iyo umaze kuba Samuragwa uca ku ruhande uratumberetse, ugira abakunzi ukagira n'abanzi, mugabo niko bigenda. Uzumva yuko tumutunganirije ntiyishime, nta kundi niko bigenda. Iyo habaye ikibazo abantu baragira ingorane, ariko tugatunganya ibintu tubibona bose bakabona
turavukana icyo gituma babona dufite intumbero imwe twese rero aba murababonye bariya mwababonye uriya nawe yahaguruka gatoya uyu ni umwana wa sayisi kugira ngo nawe byari bikenewe yuko agaruka kuri se wiwe nicyo gituma yicaye ngaha yitwa Joseline uriya nawe wo hirya nawe yahaguruka yitwa Marie Jose dusabe n'umukobwa wanje namwadopse akayoya gatoya cyane mama wiwe n'uwo yitwa Consilia benshi muramuzi kubera ko namufashe akiri muto namushyize mu bana b'iwanje tukaba tubana hakurya muri Norvege no kumushingira naramushingiye abana biwe baransumba bagera hariya hanyuma uyu urabona ni umuhungu wenyine w'umuzi ari hano ni umukobwa wa n'ay'abagabo niwe mwana we wenyine asigaye wa n'ay'abagabo ariho yavukana na bita Pascal rero akaba aba i Bujumbura ubwo muri ino minsi akaba ariko aragendera imiryango hano agaragaza kuraba hose yataye inzoga hanyuma sinzi yuko nohereza uyu akaba ari babivugira ngira ngo ijambo nari kurisubiza wowe mugabo reka ndabishyamba anje mbanje gushimira Imana yoyo yatwemereye yuko uyu munsi dushobora kuwushikako bose mu muryango tukiri bazima baza mumpere amashimama kuko haraho ikintu cifuza bikanka ko wogishikako ariko burya umwanya w'Imana ntiburashika ya saha ntibirashika burya rero ya sango nyamukuru yo kuganduka mu muryango wacu yari y'uyu munsi yigeze kuri benefirensi yesu nashima ego je nakingurutse ko wanditse samuragwa hanyuma nkaba ndafatiye umwana wanjye w'umuhererezi ego meje nabyemeye mu muryango yuko nzogerageza nabyemeye nzogerageza kandi nzotunganya n'ibindi byose numvise kuko numvise ibibazo mu muryango wa Gatuza ntibyoroshe kandi birahari ariko turi kumwe twese birashoboka kandi ibyazi byose bizokunda hariho ijambo twasomewe hajya mu rushengero ryaturemesheje kandi ryadukuye ahantu ritugeza ahandi ryadukuye ahantu twari turi ryadutereka ahandi hantu umwe wese naricakire yesu nashimye naricakire kuko ntirirabagiwe gusa kandi raba twese kuko hakuru no kwiyegereza Imana kuko wamaze kwiyegereza Imana ntacaka imbere yayo yego numvise yuko hariho gutunganiriza abo mu muryango wana y'abagabo jewe ndemeye nk'uko abesamuragwa aserukira umuryango wacu araziwe Yeremiya je nabyemeye yuko ikizoba kiraba muri bo ushobora kwifatanya n'abandi mu kubitunganya abagize Yesu nashimye simvuga umwe bose murabazi bamwe nibahagurukira icyarimwe mubarabe hanyuma rero abagize Imana baneza mugishingo cyo kwihebura washize indirimbo sha mugishingo cy'ikiganiro wahashize umunezero abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterana impundu nyinshi mugishingo
gishingo cyo kwihebura washize indirimbo nsha mu gishingo cy'ikigandaro washize umunezero abahora bariko bararira mana we bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterana impundu bavuga bati uri mana we uri mana y'akandi karyo uri mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyiyeretse iyo uri mana we uri mana y'akandi karyo uri mana we uri mana ihindura ibihe abatabizi nibaze kuko tuzoza tuzananye biraza ko yasigaye muri kiriya gihugu nsanzwe mpamo uwo nawe rero niyumviriye nti mu gihe noba ntakibasha gufata iyi nkoni ari we noyisigira rero nari nihebuye mvuga nti uwo muntu ntakica none nagize gutya nsanga ari kumwe natwe uwo nawe si ubundi ni umuhungu w'imfura yanje nagomba ndamubereke ejo mukazosanga bariko baramubundagura ntimuzoce ku ruhande rw'iregare buhoro buhoro kugeza aho azosigara amenya n'ingene baja kurima no korora inkoko uriya ntiriwe mvuge izina wundi oya ndishimiye jewe rero yitwa Chris kandi ndayishimiye hariho n'abandi basigaye batashoboye kuza ariko ninaza nzobabereka mumwereke ingene bubaka barima borora bagira gute umuryango wacu rero ga Chris burya ni munini urashobora kubaramutsa bakumva yuko ari ikintu kizi ni Chris Tadel ndayishimiye papa wanje ni Jafet inyuma asante kubera ndahanye ikirundi kirangoye gatoya ni byiza kuba turi kumwe namwe niyaguma iminsi hano azoba yabimenyereye nicyo gituma ndababwira nti abari nibamanuka wewe guma ngaha bakumenyeretse ahasigaye hano bafata abantu neza wamenye ko n'inkumi ari nyinshi urumva rero ibintu biraryoshe ni sawa ngaho tufashe urubanza imana yahezagiye mwese tugomba kuba turarangije imana badushe amaboko y'imana uzogendana n'imana urazi ko ari benshi bavuye kure Bujumbura n'ahandi reka pasiteri wacu yo ndasabashije mu maboko y'imana ugenda imana n'amahoro mugire umugisha imana yahezagiye yacu kuko iminsi yose waba wishura amasengesho yacu turagushimiye Mana ko watwishyuye kuri uno munsi hari haheze iminsi myinshi dusengera uyu munsi igenekerezo none ibyo twasabye byose wabidukoreye kuko wavuze ati icyo muzosaba cyose mwizeye kizobabera kuno none birabaye turagushimiye umwanya wose tumaze hano kuri uno musozi turagushimiye abashyitsi bose mwami bahuriye hano baje bava mu mihingo itandukanye mbere no hakurya kure tutazi ukaba wabashikanye hano icyubahiro n'icyawe none rero ushishikare kubana nacu muri ano masaha muri bino rubanza ibikorwa byose bigisigaye nabyo ugaragare nk'Imana kandi aho tugiye gutandukana ujyane n'umwe wese abaja hafi cyangwa abaja kure ujyane n'umwe wese kirenge cya mbere kibi cyawe haba ibirenge byacu bikurikire kandi ubigombye uze wongere kutubonanisha tugishima tugihumeka tubisabye twizeye
kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.